Avila. Avila. Pardon. Awari ngaho uri kuratwumviriza ibyo nitubona uhanura umwana akubariye ko afite ingorane nk'iyo none ikintu ushaka ndamubwire niki bakunzi b'ikiganiro umunyenga wa Yesu namanda bashikiriza misose ku wa mbere uno munsi ni cigwa gishasha twiga inzira z'ivyaha abakristo ni nyinshi cyane hari inzira abantu benshi badakunda kuvuga ariyo sex igitsina kirashobora gutuma ukora ivyaha byinshi urashobora kwipfuza urashobora kubona urashobora no kumva ugasanga ivyo byose wumvise bigutumye ugiye gukora ivyaha ariko ico kintu ntibakunze kukivuga benshi bakristo nibakunze kukivuga kandi si byiza nta na gatoyi kubera icigwa nabigishije mu nyuma sinzi ko mwagitahuye nariko ndabigisha izo nzi Allo Oui sawa karibu karibu Bonjour ma fille isawa urakomeye karibu ni mpore ndaho muhira nyine ni sawa mbona ari sawa byose ni sawa Avila pardon muhira gutere mwiyoze nta nakimwe ni bon muhira ni sawa barakomeye Alvin hano nako ndi mu bintu nyene birise Yaranso none uti rero gute muhira ni sawa kandi sikose bora jewe ndafise ingorane ikizagute mbwira urazi ashobora kuba ouverte jewe kurambwira ibintu byose shaje kweri byarahaye gute naracumuye uracumura ariko ugasaba ikigongwe ni habaye ikibacumuye naratwaye inda voilà emaze imisi senga ndabibona Imana inyereka yuko muri umwe mu badisciple biwanje ari ikintu cabaye nabona ikintu ndiko ndasenga nkabona ubundi muntu mushasha agiraze mu bantu sanzwe nsengera ntibazi yazova ariko nkabona yuko umuntu mushasha azovyago byagenze gute sana byisanzemo kweri naje no cyarabaye nakundi kandi muhira turi abantu basenga rwose mbona ngene nebabwira muhira warakoze igicumuro gikomeye tubanze dusengere ico gicumuro kwanza wakoze tugisengere kuko ico gicumuro umaze gukora wanduje umubiri wawe komye mu wakoze igicumuro gigoye kiri mu bicumuro bikomeye cyane si vyiza none iyo ndura abona bica bigenda gute muhira famille bica bigenda gute je ntavyonzi no kwishuri hose ho ni babimenya je sinzi aho nzoja none wowe upwevoya kubwira iki nariko nimvira kwikuza no sivyo sindabikwemereye kubera ijambo ry'Imana rivuga ati imbere yuko
imana ibumba ico kibondo mu nda yiwawe yari ikizi uwo mwana imana iramuzi kandi ishaka kumuhindura mwihanganyiriye ego kwica si vyiza umwana ntuzi ikintu azoba imana ishaka gukora mu ivyo nyene igicaca arabaye kandi turaza kugisengera ukaza kunyemerera ariko ivyo sindabigwanuye kubera imana yatubuza kwica mbeho ni aho waregi uvuga kumva kuri seri nyene kwino uri kuravuga ari byo aho wari ngaho uri kuratwumviriza ibyo ni tubona uhanura umwana akubariye ko afite ingorane nk'iyo none ikintu ushaka ndamubwira ni iki Audry aho uribagiye muri kano kanya ibintu byabaye kuri Nela wabonye yuko muri uno mwanya akeneye kumubwira ko ibyaha ibiki ntutahura ko akeneye kumubwira ukuntu yovyigenzamo atari amasengesho ubundi kuntu yo kwigenza ni iki ndagusabye basi please mwana ngiriki ivyo nivyo wabonye ko woza kugira umuntu aba afise no kwihangana guke akiri mutonya guke nivyo wabonye umubaza umubwira ni cyane mubaza ati papa umwana ni nda afise imyaka ingahangana gute ubona yo yemera n'ibiki ivyo wabonye uja kumubwira witwa gute nitwa Kaki usimyaka ingahe 17 right biga mu kangahe kamwe kunya post none nakuri ndazi ko bigoye viza ndakubwira urumva je nitwa Monna umugenzi wa Audry ibintu byarambaye ko nanje urumva wihangana ndazi ko bigoye ndazi yuko muhira biba bigoye mugabo ishifi juste kutahura ko ubuzima budaheze ndazi ko amaso y'abantu agoye uravyumva mugabo ubuzima ntibuheze siko